muzoyikunda. Zitanguye kuvuga ko yanje yahebwe n'umugabo hasigaye twitsibiri gusagira mariage. Kubera iki Vanilla Vine atanguye asa n'uri kararira avuga ati ngo ubu inkuru zigira zivugwe nuko Ange yahebwe n'umugabo wiwe hasigaye indwi zibiri ngo akore mariage. Ntazobora n'abavuga ko nari umukozi. Wumvise mwana arimvuze hanze tube turaraba kano gace gatoya. Komera ubyakire kandi ubyumvirize konje uburyo je me suis décidé yo kubikubwira kandi ugomba kubyakira. Je vais me décharger. Zigome zitanguye kuvuga ko yanje yahebwe n'umugabo hasigaye twitsibiri gusagira mariage. Yes, bakunze bamira ko tuba observe uno munsi mwamaze kumva ko tugira muri analyse y'ino filime shasha igiye gusohoka, filime bataziriye Amaso Yanje, filime izoca ku rubuga rwa Vanilla Vine. Ndibaza ko abantu muri industry ya muri industry ya filime, ndibaza ko muri ko murabibona neza, muri ko bibona neza ko filime Amaso Yanje igiye kuja ahagaragara. Twumvirize gatoyi kuri ino coming soon, turiko tugira kuri ino coming soon kugira ngo mugende mwumviriza amajambo ayirimo. Ini coming soon twagiye ntazobora n'abavuga ko nari umukozi. Mwumvise ingene yatanguye, reka subize inyuma gato twumvirize ingene filime irika iratangura kugira ngo twumve neza ko iyi filime eske iri ku rwego rwa izindi filime ziko zirasohoka ziva mu Burundi. Ariko mwibuke neza ko no murundi kazi Vanilla Vine mu ijambo rimwe asa n'umuntu adakunda guswata cyane. Asa n'umuntu adakunda guswata cyane, bakadakunda guswata kubera ko filime muri ko murakurikirana yiswe Mwamikazi. Ndibaza ko muri benshi muri ko murayikunda. Ndibaza ko no filime yataziriye Amaso Yanje muzoyikunda. Zitanguye kuvuga ko yanje yahebwe n'umugabo hasigaye twitsibiri gusagira mariage. Kubera iki Vanilla Vine atanguye asa n'uri kararira avuga ati ngo ubu inkuru zigira zivugwe nuko Ange yahebwe n'umugabo wiwe hasigaye indwi zibiri ngo akore mariage. Kubera iki abasa n'uri karavuga arira? Twiyumvire dufate ko Vanilla Vine muri ino filime asa n'utera imyaku ko abivuga arira. Yoba asa n'utera imyaku ko abivuga arira canke tumvirize tugende. Muri zigome zitanguye kuvuga ko yanje yahebwe n'umugabo hasigaye twitsibiri gusagira mariage. Ntazobora n'abavuga ko nari umukozi. Wumvise mwana arimvuze eske Vanilla Vine mwino filime yahuye niki? Mbega wowe uri kuradukurikirana ubwo nta matsiko ufise yo kuzoraba ino filime? Reka ndakumenyeshe ko ino filime izoca ku rubuga rwa Vanilla Vine officiel, kandi ino filime avuge ko kuguhera itarike 18 azoba yatanguye kuyishira ko. Ariko amakuru dukura hariya kwa Vanilla Vine atumenyesha koko ino filime abantu musanzwe mukurikirana na RTNB mushaka kuba mwatanguye kuraba ama episode amwamwe, mushaka kuba mwaratanguye kuraba ama episode. Rero nimba nawe niba udasanzwe ukurikirana Vanilla Vine kuri RTNB, nibaze ko nawe woba mu bambere bo kuza bararaba ibikorwa bya Vanilla Vine biciye kuri RTNB. Ariko nimba nawe ukoresha YouTube, ndakumenyesha ko kuhera itariki 18 Vanilla Vine yamaze ko atwemerera ko ino filime tugiye kuyiraba. Ariko reka tubanze tube turaraba kano gace gatoya. Komera ubyakire kandi ubyumvirize konje uburyo je me suis décidé yo kubikubwira kandi ugomba kubyakira. Je vais me décharger. Escribi tu nombre. Okay, iyi ni coming soon. Iyi ni coming soon ndiko ndabazanira. Iyi ni coming soon bamaze ko bashira hanze. Turiko turasesangura mu ino coming soon. Rero ino coming soon ndamenyesha ko coming soon kenshi rimwe na rimwe usanga ivuga hafi sezo yose. Urashobora usanga ivuga hafi sezo yose bivanye
n'abantu n'abayeditinze ingene bagiye babitegura ingene bagiye babikora ariko narabwiye ko nimba ukunda filime z'abarundi nimba ukunda ibihangano by'abana b'abarundi following Miracle Tip 257 following Miracle Tip kubera uzoba mu bambere bazogenda babona ibikorwa by'abarundi bigomba kusohoka canke nibyasohotse kuko hano duhakore ama analyze y'abayindirimbo duhakora ama analyze ya filime duhakora ama analyze ya makomedi ikarasohoka ahitinda cyane canke akunzwe nawe yawukunda ugazosanga irimwo muzo turanaliza rero nimba nawe uri muri benshi bakunda ibikorwa by'abarundi ukabukunda filime z'abarundi ukabukunda indirimbo z'abarundi ukabukunda kira kintu cyose zikiri muri entertainment ye Burundi following Miracle Tip 257 kora subscribe ntuzicuza kora subscribe ntuzohomba kuko hano hantu uharonkera byinshi wabonye ino coming soon ndiko ndakuzanira yafanira vine yino film bataziri amaso yanje film bataziri amaso yanje ni film uri kuraraba coming soon yonyene igutera amatsiko ukavuga ati itarika aho bwira tebye itariki iratebye kugira ngo ushobore kwibonera filime yawe rero tubandanye turaba ino ntuze mwino filime ubona ko ari ibintu bitesa anako ari ibintu bitesa umuntu abonera fanira vine azo yambaye ikanzu y'ubugeni bibona ko ino filime yatanguye avuga ko nawe hari umuntu yatanguye avuga ko hari umukobwa ubugeni bwiwe bwasibye hasigaye desomen wazaba bavuga ko atera umukosha ariko tumubonye yambaye tubonye yambaye ikanzu y'ubugeni bisigure ko muri no filime bya bintu by'umukosha atangura yivuga ko bishobora kuba byamuvuyeho byamuhezeko abonaho tugeze ngaha hari umuntu ari kariyahura mbega uyo bari wa mukobwa Vanilla Vine yatangura avuga ko yahebwe hasigaye desomena akore mariage uyu yo bari we nyene canke reka tubandanye turabe tubirabire hamwe Vanilla Vine nyene niwe agomba ariko aramutabara wabibonye narize university naramaze kubura eske sasa rero ko ino filime umenga irimwo n'agahinda sasa rero ko menga ino filime irimwo n'ibintu by'agahinda byinshi irimwo n'agahinda irimo umunezero eske umunezero twabonye Vanilla Vine yambaye ikanzu y'ubugeni kandi urubanza rwo buganazi ni ibintu bitera umunezero ndibaza sivyo ariko tubonamo n'amarira menshi abiyahura abarira ngo batera imikoshi abarira ngo babuze amadiplome kandi barize urumva ino filime komeye irimo inyigisho zikomeye yo eske uyo nawe kurikira mubo bagaye na filime kweri filime ubu uri kurakurikirana Miracle Tip 257 ndashaka umbwire ugeze ku bice bingahe byo kumbuye ino filime ugeze ku bice bingahe byo kumva ino filime wobwira Vanilla Vine ati nyarutsa ino filime turayikeneye vuba twitagatire twiryohererwe to enjoying ubuzima bworohe ugeze ku bice bingahe byo kumva ino filime wayikumbuye wayishatse wakeneye ko iza ndakeneye muri commentaire umbwire muri commentaire byandike muri commentaire maze ugwamo gwanyu rube gwisi cyane ku buryo Vanilla Vine itarika isogeza ku buryo Vanilla Vine itariki ayigize imbere akavuga ati ko biri kose navuze kera Rodizwiti ni kera no turi kwitake 12 kweli Rodizwiti ni kera imisi 6 ni myinshi rero ndakeneye muri commentaire amashurgo yanyu ndayabone imiriro myinshi ndabibone kugira ngo Vanilla Vine tumurenze ubwamo kugira ngo ahindure intego none bagiye uzingere mushikawe ari gisime atagima kimwe yitaye rumva wahavuye hari kindi cyo bagisigaye atarukuze kano abakobwa baratweye aka kantu eske ujya mugabo bapfuye ikina Vanilla Vine mumbabarinde ko nkoresha izina ya Vanilla Vine mwino filime sindamuzi izina pe
kuko nanje uko muri ko murayibona nanje ndiko ndayireba ni coming soon turiko turagira analyse gusa ariko tumuzi ku izina ry'icyamamare nka Fanny Ravine tuko dukoresha Fanny Ravine rero eske ujya mugabo bapfuye ikina Fanny Ravine bapfiki ko bo bapfiki ko tubonye amubonye agasubira inyuma ari karakemera mu izina rya Yesu avuga ati mu izina rya Yesu jine mu izina rya Yesu uno muntu bapfuye iki na Fanny Ravine uyu abakobwa baratwenze uraronka n'ingufu zo gufata amakosa ukayashira ko jewe Chikosa afise nigaya nukubona kuguye inyuma n'ivyaha byose byawe ndiko ndahishiraga henjo bakoze ibyaha anuka n'icyaha ntamwimbyuka abantu bose atanu umuntu numwe azosubira no kunyegera andamutse igikundiro cyose yakimaze erega ugendana n'umuntu ijya vumwe nawe ukavumwa nka kudetse mbiri ikintu mukuru cyatumye nyine usohokana tukaryoherwa hasi nta na kimwe gitse umbwiye pero hay silencios que pesan. yewe asha ino filime irashaka kuba ari filime ya mbere igire itangura umwaka bien igire itangura umwaka neza kweri kuko izindi filime ndiyaza twese ko turaraba ni filime zavuye mu mwaka wa 2025 zibandanya na 2000 zibandanya no mwaka wa 2026 ndibaza ndekeka libyo nyine zatanguranye na 2025 zibandana na 2026 iyi ndibaza niyo filime ya mbere dutangurane no mwaka wa 2026 iyi filime ndibaza ko nimba muri ko murayiraba nawe mushiramo ubwenge bwose muvuga ati kabisa mwinjira indani muri zino muri zino nyigisho muri ko murumvamo ni zito ego n'ubuce buto butariko uri umwana wumvira mu nduru urashaka kumva nibiri nyuma urashaka kumva nibyinshiti ndabaza rero ko ino filime ishaka kuba ari iri mu mafilime agera yugurura umwaka neza pe rero uri kurankurikirana ndashaka abantu muko muradukurikirana ndashaka mwandika amazina Fanny Ravine mugire nico mubwira mugire ico mubwira Fanny Ravine muri commentaire gucyo bimufashe guhindura n'intego yihaye asange itariki yazihinduye pe asange itariki yazihinduye this week nikira n'unyotewe ibi filime ni muyinyotewe cyangwa muracirabira umwamikazi muracirabira umwamikazi nabo nayo nyene imbo umwamikazi raziko yabiyemereye ko izo zirasohoka itariki abambi izo zirasohoka kuwa mbere no ku gatanu iyi nayo igiye kuzoza irinjiramo hagati muri iyo minsi Fanny Ravine yavuze ati ndashaka ko buri minsi ndwi mu ndwi haboneka filime kuvuga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu haboneka filime yo muri Trophy Films Company rero ino filime rero reka tuyirindire mwabonye rero Fanny Ravine yakinye yitwa Ange muri iyo filime harimo n'uwitwa Pacifique yakinye yitwa nimba ari Paele nimba ari indi ngenda birawe neza harimo n'uwitwa Jaja ni Jojo harimo uwitwa Ori harimo uwitwa Arine harimo uwitwa Mama Jojo okay ndibaza no mwagiye muyibona ariko simbonye aho Norasike afise izina ryiwe yihari okay cameraman yakamewe na Norasike ntare Benazo ya Kevin wagize sound yagizwe na Trophy Films Company yeditinzwe na Ntare ya gatandatu yahinyanyuwe no na Trophy Company yanditswe na Fanny Ravine ya designizwe na Fabi1 Ntare directingwa na Fanny Ravine director wayo ni Fanny Ravine aho rero filime mukamamaza kubona rero ingene ibintu bizogenda rero ndashaka kumbwire muri commentaire ni uruhe gwego ubona filime ndundi igeze ku bice bingahe byo kwifatira akarere ka East Africa
filime ndundi uri kuraraba Feruje uri kuraraba Mwamikazi ugiye kuraba Amaso Yanje uri kuraraba Kamuna uri kuraraba n'izindi filime zo ziho ziracangambuka ku ma platform y'abarundi ubona filime ndundi urabye ukungene bakina urabye ukungene zanditswe urabye ama quality tugezeko kuko kera wasanga yego uri kuraba filime uko yaraba nk'ikuri ekra y'amapuse manini ku buryo wasanga umenga nyene ntuhimbawe nturi kuraryoherwa ariko ubu nubwo ufise nka Kraniseti nubwo ufise Kraniseti nk'ecaye Kraniseti nubwo ufise igitambara kuri projecteur urumva nyene ko wishimye uri kuraraba rero quality tugezeko uri kuraraba nyene imyandikire imikinire iki ubona tugeze ubona wo kwihamanota ngahe ku murundi wanyu wo kwihamanota ngahe ku Burundi bwacu wo kwihamanota ngahe kuri filime zacu ndashaka mwembwira muri commentaire ndababwira ati ndabakunda cyane nimba rero ukunda filime nimba ukunda isesanguro rya filime following Miracle TV 257 ntuzohomba ryoherwa na Miracle TV 257 bizogenda neza ndabakunda cyane ndakubwira ati ni one boy Valas kira from Jet Paradise iyi ni Miracle TV 257 ntandi uzokoma amakuru nkaya ndagukunda cyane ciao ciao hasta la vista.